Kwa makuru ni menshi cyane gose reka duhere mu cicaro ca mbere hano wacu mu Burundi ni nkino novuga zariko zirabandanya ku munsi waryo ku munsi wazo canke ihiganwa ryariko rirabandanya ku munsi waryo ugira gatano muri rusangi novuga match imwe niyo yabonetsemwe ibitsindo vyinshi no match ya Vitaro bakinye kwa gatano batsinda Moso Sugar ibitsindo bitanu vyose kubusa harimo ibitsindo vya Jordan Kesi ariko kandi equipe ya Aigle Noir de Fighters bari mu kibuga kwa gatandatu bakira Academy Deira defete ya Deira igira kabiri Aigle Noir batsinda Deira ibitsindo biri kubusa hama Ngozi City birahiye banatangaza abatari bake mu gutsinda Flambeau du Centre ibitsindo bibiri kuri kimwe equipe ya Kayanza United baza gutsinda Royal Vision 2026 bitatu kuri kimwe hari ku munsi w'Imana ngaho onye ejo hari gatwaro hama ejo nyene hari anye novuga Buganda equipe ya Bumamuru bahatsindira Interstar ibitsindo biri kuri kimwe Olympic Star na Dynamic ntibatsindanye bwari busa ku bundi hari anye Muyinga ariko match nayo yindi yari komeye cyane gose yari match yari kwihuza Message Ngozi hamwe na equipe ya Musongati bahava novuga bavana ku busa ku bundi inyuma naho novuga umukapiteni wa Musongati yahawe karata iyo mutuku mu rukino witwa Tambe Gloire ava mu kibuga novuga asiga bazigenzi bariko Message Ngozi nubundi nihavuye novuga igira icikoze bava banganya ubusa ku bundi nuko rero byari byifashe novuga kuri no journée igira gatano y'icicaro ca mbere mu mupira w'amaguru ariko tugaruke novuga ku nkino zimwe ni Vitaro Yves ubona yuko twovuga ko yafashe ritme iriko irafata ritme novuga muri no champion inyuma yaho novuga match novuga nk'iya mbere bakina na Royal ntibyari bimeze neza ariko ubunye baza kubona yuko bariko baraza novuga ku murindi mwiza bitsindo bitanu batsinda Moso Sugar yari sinye nziza kuri Vitaro yari sinye nziza cyane na cyane gukurikiza izo resulta nziza Alonso ariko kandi mugatsindamo na convenka kuri Vitaro n'ikintu kiba gikenewe cyane kubera iki iyi ni equipe bwa mbere ya Alonso ntitegerezwa na buhoro kudeseva abafana bayo ni imwe mu bayike noneho novuga nti uretse nk'icegera cyayo Interstar nizo equipe zonyene zifise garanti kuba zifise umufana buri ntara yose y'igihugu kubera amateka yabo kubera ari equipe nyene zabayeho kuva kera cyane kuva muri kahise ko mupira w'amaguru mu Burundi noneho hakongera ko Alonso ko nibo bafise igikombe cyo mwaka uheze ntibiba bibereye na buke ko equipe ifise igikombe iza ikagaragaza uwo musaruro mubi muri sezo ikurikiwe noneho ugasanga nko muri journée zitanu itanguye gutakara ku bantu bari kwagambere zitanziza bahagurutse muri course y'igikombe nikiba rero ari kintu ciza cyane kuba rero Vitalo bavuye hariya kwa Yanga ivyabaye byose mugaba kaza muri championnat bakerekana yuko vy'ukuri abo twaguze twabasubirije bariko baratanga umusaruro turi mu equipe ahagaze neza mukanya turaza kuraba classement nebaza ko bari kure oya baje hafi bari ngaho hafi ni byiza cyane rero yuko duhora n'imigwi umwe tumenyera ko ntutse ku gikombe kuko ntabwo Alonso ibi bintu ntivyobaho tuvuga ngo umupira ngo turakene kuzoswa kubona abantu ku kibuga Nyimburu nani na Dinamo buri mwaka baje championnat itangwa tukaba tuzi ko aribo bazokina izo playoff zagera abantu bakamabuzuye hariya ni kubera bavyubatse ntabwo rero niyo basket ya Alonso koza ngo mu mwaka uza ngo equipe zakomeye ngo niremesha na Kerne ngo nizo ziko zikina playoff haja nta muntu upfa kuhabona ngo izindi nazo ngo zasubiye inyuma izo equipe zifise amateka ni byiza rero kuri Vitalo urafise amateka hora ku mwanya wa mbere hora uharanira ibintu byatumye wubaka izina ringana nande na Vitalo ariko kandi icegera cawe cuno mwaka uheze Flambeau du Centre ifo kwaguma ngaho ifo kwaguma ngaho nawe nyene akaguma muri iyo course mwe akaza yongera kwizo za Musongati tukabona za Aigle Noir zagarutsa za Message Ngozi bituma competition ibamwe ama equipe menshi ivyo navyo biryosha champion mugabo nta gihugu na kimwe Alonso kibura identité y'imigwi ibiri twaraye tubibonye mu Bwongereza muri kino gihe abantu bose bemeza ko match ikomeye
ari biragoye kuzopfa kubona muri champion y'Ubwongereza ni champion iproduce aba match menshi meza kubera imigwi myinshi ni myiza muri iyo champion nibagera imigwi myiza ibiri ku rugero rwo gutandukana n'abandi gose ariko omwe bamwe birutse ku gikombe nk'imyaka 3 igira barakina tukasubira kubona ikintu kidukwega kuja kuraba urukino nk'ubwo rero kuri Vitalo ni vyiza burya twagize ubwoba tuti nayo nyene ishobora kubigiye kuba nka Bumamuru urabona yatwaye igikombe champion ikurikira iyo 8 nta champion ibaho champion ntishobora kugira uburyohe ifise imigwi isubira inyuma kuri ubwo rwego hategezwa kuba ako kantu kuguhoza ko nyene gategezwa gutuma champion nyene ituma buri mwaka ari ikintu gituma abantu baza bakwegwa no kuyiraba Novas Vitaro na rukinira atsindwa mu nkino zine ni novuga kunganya kabiri no gutsinda kabiri irafise urukino rw'ikirarane ikazorutsinda bazorukina na Rukinzo ikazorukina bazoba bahambije novuga ikibanza cyabo cya mbere kuko ekipe ya mbere nayo nyene imaze kunganya kabiri bagatsinda novuga gatatu ariko uravye novuga uko ngene binje muri no rukino byaraboneka ko ariyo target bafise byaboneka yuko bafise target yo gusubira novuga guhamza ikibanza cyabo hakirikare kuko mu minota indwi ya mbere ibitsindo bibiri byari vyinjiye ku munota wa mbere igitsindo ku munota w'indwi ikindi gitsindo ca kabiri ino Vitaro vy'ukuri abantu twoyitega bo turashobora kuyitega biva mu maboko yabo kandi n'ukuntu bagarutse novuga muri journée zibiri za mbere yari equipe tuvuga ko cyane ko nayo ishobora kuba nka Bumamuru mu myaka iheze ariko uko kuza bagatsinda ubwa mbere Academy Deira navuze ati byabahaye inguvu ziyongera ku majambo bari bagize iminsi bavugwako kama radio yose wakumva ati Vitaro mbega ntishobora kumera nk'izindi rero nibaza gutsinda Musongati nurundi gwego binjiyeko bwo kuvuga bati biracashoboka kandi champion iracari mbisi kuri journée ya gatanu nihoza kuvuga ko byarangiye ariko kandi nk'umu Kennedy titre mu mwaka uheze wabwirizwa gukonvenka izo match zibiri za mbere ariko urabona ko ibyabangiye novuga mu ntango bariko babitora bukebuke rero novuga nti nakazi keza kariko gakogwa ni equipe ariko kandi ntitwirengagize ko ni equipe yahuye n'ibibazo burya mu ntango kuba ugenda gukina match ya mbere nturi kumwe n'umumenyereza n'ubu ntituramenya mbega bari kumwe nande muga ukaza mukaresolve ivyo bibazo biraboneka ko ari equipe ishobora kuza igatanga akazi ku yindi migwi rero urabe no kuri classement mengana ba kabiri ubu kugeza kuri iyi saha mengana ba kabiri nimba bakane barasirukira ku kirarane rero urabona ko baramutse batsinze iyo journée yindi barashobora kuza mu kibanza ca mbere ariko biracabasaba ibintu byinshi tunibutsa ko urukino rwari kuba ku munsi wa gatanu rwarabaye postponed rucarukinwa ku munsi wa gatandatu hari ibikorwa byari ko bibera ari rero ni ikintu ciza ni shusho nziza kuri Vitaro iratanguye gusubira gutanga icizere ko dushobora kuyibona kandi ikagira course n'iyi migwi ya za Musongati zari zisanzwe ziri ku mwanya wa mbere nuko hamba vugo rukino kwa gatandatu no Vitaro yari kunyagira Mososhuga bitanu kubusa reka tugaruke kuri no match ya Aigle Noir bari bakiriye Deira match no vuga za mbere no vuga igaragaza ubukomezi turavuga no munsi Deira ivuye muri deuxième division je gukonvenka uri bukabanganya na Flambeau du Centre ariko ugenda karaba no vuga match batsinze byukuri ni match niza yamigwa nyene n'ubundi bisa nk'iri kugwego rumwe kuko baratsinze Royal Vision 26 bahava batsinda yinde equipe batsinze ino equipe ya Deira ni mengo ni equipe yande ni equipe ya Mososhuga voilà ariko match zindi zikurikiye bashitse kuri Vitaro baratsinzwe ejo bundi batsinzwe kandi na Aigle Noir eskino Deira tuvuge yuko zari zanguvu nyene zo zifisa aho zigarukira no munsi Deira twavuga yuko barafise ubwo bushobozi bwo gutsinda no vuga imigwi ifise uburambe w'inzobere no bwo mu cicaro ca mbere ko turiko turabona nabwa
inanirwa kubikora bo birashika ariko izi ekipe kenshi ibintu bizigora ni bimwe twavuga urashobora kwinjira muri championnat hariho ukuntu waruri mwiza hariya muri Ligue B warusanzwe ufise izo match nkeyi ukwitegura hariho ibindi bintu utegerezwa kongerako rero kubwanje ndabona kuri Academy Deira ego nivyo ekipe maze kubona yahagaze imbere kandi ikomeye ni Flambeau du Centre banganije mengi igitsindo kimwe ku kindi batari gusa ku bundi rero je kubwanje ndabona ko Academy Deira twarabonye ko novuga ifise abakinyi bameze neza ariko curaba mbega Deira uyu munsi ifise umumenyereza ari ku rwego nk'urwa Jimmy ivyo byose nibiza gukonta ukacuraba mbega Deira yasanze Aigle Noir ivyo byose ni ibintu ushobora kuvuga ati turashobora kubona ko Deira yagowe na experience imbere ya Aigle Noir ikindi ekipe iregiriye isanga ntigera irenga mu bibanza by'indwi ukacuraba mbega ubukomezi bw'umumenyereza wa Deira nico kimwe n'umumenyereza wa Aigle Noir ivyo ni ibintu byose bija gukonda ukacuraba mbega uburyo bari kubategura amamace kuko izi ekipe nibizigora uko kuntu match zigenda ziba nyinshi bakina babandi bamaze gufata agabuye kabagabo bamaze kumira akabuye kabagabo izi za Aigle Noir izi za Flambeau du Centre ziraza niyo minota yanyu muco usanga babyagijemo umusaruro ekipe yawe kacu usanga Deira hari akantu yabuze ka experience atabuka itari bishoboye ahubwo ari uko yarushijwe na cyane mu bijanye na experience nubwo bumenyereza kuko umumenyereza w'icicaro cya mbere ari ikintu yurushije umumenyereza w'icicaro bivanye sinshatse kuvuga ko bivanye n'impamya bushobozi bivanye nuko kuntu we uba wamenyeye aho hantu uri environnement yaho hantu Ive akajambo kamwe kuri no debut ya Deira twabonye novuga iza imeze neza ariko no munsi ntiri kuratanga novuga isura nziza ageze mu kibanza c'icumi kandi yarigeze kubifisa ikibanza ca mbere uko biri kose iyi ni ekipe ivuye muri deuxième division hari umusaruro tutoyirondera ko umeze nk'uwa Vitalo canke Aigle Noir ubundi yaronzo mu ijambo rimwe ekipe ivuye muri deuxième division objectif numero 1 no kumentena no kumentena ibikurikirana byo mugenda muraba ibishoboka pa raporo y'ukuntu ibintu biriko birabagendera kuri Deira sinovuga ko ibintu bimaze kuba bibi cyane kuko ekipe nka Deira itangwe kutsindwa nka ekipe nka zijya bazananye mu cicaro ca kabiri bijya nivyo bibi kuko nta bandi bokwizera gutsinda ariko kwa Aigle Noir ninda totsindirwa kwa Aigle Noir nta numwe atohatsindirwa gusa nabo nyene kuba kuri kote y'ugutangwa gutsindwa nka match zibiri zitatu zikurikirana si vyiza kuri kote ya morale bisaba yuko ekipe Alonso bisaba yuko utapermeta resultat mbi zikurikirana kuko vyica mu mutwe vyashitse rimwe ugahaguruka rimwe yo morale uboyigaruye rero kuri ekipe isa nuko yarije imeze neza Academy Deira sino bayibuza ngo bimaze kuba bibi cyane ariko bamaze kutwereka nyene ko ari babandi ari resultat nyene utopfa kuziga ku muntu avuye muri deuxième division par rapport yabasanze muri première division Deira twariko turayigaruka ko kuko hari ibimenyetso yatanze vyiza ariko cyo kimwe nino ekipe yindi nobwa tugomba tugaruke ko ekipe ya Ngozi City yatsinze ekipe ya Flambeau du Centre novuga muri weekend hari ingozi ibitsindo biri kuri kimwe Ive eske Flambeau du Centre ubusamazi bariko barakora gusamara kudasanzwe kuri kuko banganyije na Deira noneho baratsinzwe kandi nino ekipe yindi ya Ngozi City uko no gusamara kudasanzwe kubera ko ntabwo uri ekipe igwanira igikombe utangaza amanota kuri jone ya gatanu utakaza amanota ku muntu avuye muri deuxième division nta siguro nimwe wo bironkera kuko subushobozi subukomezi bwabiteye ahubwo niyo determination jewe mu mupira mvuga ko ikintu ca mbere hariyo facteur y'ukugira abakinyi beza hariyo facteur ya forme niki muga determination n'ikintu kiyobora match kidesida match iyo umuntu yitanze kurusha undi kuko Alonso iyo mumaze kuba muri mu cicaro kimwe murarutana muga ntimurutana ibintu byinshi
ariko mugiye gutandukana cyane ku buryo umuntu yiteguye kurusha ubundi mu rukino uwo wita muto ashobora gutangaza n'umuntu mukuru. Nibyo rero byabaye kuri Flambeau du Centre, bakoze amayesheke menshi muri zino sezo zitanu, aba muri Coupe du Président, aba muri championnat, ukabona bagenda baba ba kabiri bakama baherekeza uwatwaye igikombe. Nibaza ko ino sezo jene nabahaye n'amahirwe yuko aribo araba mbere bashobora kuza bakagira icyo bakora, mugabo ntacyo mwokora mutakaza amanota muri ubu buryo, kuko imbere uzoza guhura na bamwe mu kigwanira mu buryo muri direct biba bigoye cyane. Nuko rero Flambeau du Centre yasubiye gutakaza, bavuye batsindwa na Ngozi City ibitsindo 2-1. hari Ngozi ku munsi wa gatandatu. Interstar yasubiye kunyerera ku yindi curo, batsindwa na Buma muri ibitsindo 2-1. Ni Interstar ibintu byabo bitameze neza. Ive na Vase jo bundi twabonye novuga novuga yahora arongo ino ekipe unye mpingwe wiri ademisiona atanga imihoho avuga ati byukuri jewe nditakambiye ndamanitsa amaboko ekipe yahe muri no Interstar ino ndwere imbere yuko novuga habe ino match batsindwa na Bumamuru. Mpingwe wiri yatanze ubutumwa avuga ati jewe ndamanitsa amaboko mu burongozi bw'ino ekipe, kuko nta kintu na kimwe novuga abandi bariko baramfasha, ndiko nsanga imitwaro yose ari jewe ndiko ndayikorera. Ati uko twategereza gukorana novuga n'abarongoye novuga abafana baba diaspora, ati siko twabisezeranye uno munsi novuga na diaspora iratanga uburyo ariko uburyo ntibushika. Urumva Ive ibibazo ni bya bindi nyene muri Interstar. Uno munsi no ekipe Interstar imaze guhakwa no bw'incuro nyinshi mu gukoroka, ariko bagakoroka bagangira bakaduga. Ibisi bimenyetso ga Ive yuko tuzohava tuburi no ekipe burundu. Birashoboka ahubwo ni iki ndabona bari mu nzira itariyo y'ukurindimuka Interstar. President ntashobora kuza ngo agire iryo shaka wenyene Alonso, ategezwa kugiye iyo komite by'ukuri imubakinga by'ukuri imushigikiye imusutena nawe nyakabona ko iforo ziwe zitariko uko bigenda kose. Alonso twama twabivuze organisation ya equipe no kwitanga mukagira ku murongo umwe, mumaze kuba umwe avyumva ku wundi akavyumva, umwe agakora ibi uwundi agakora ibi, kandi mukorera ikintu kimwe equipe imwe. Ivyo bintu bishobora kumarsha. Sinzi impamvu Vitalo Interstar batarabira kuri Vitalo, kuko iyi ni equipe mu myaka 3 iheze bari basangiye ibibazo, banagira umusaruro press kumwe. Ico babarusha nuko Vitalo batigeze baja mu cicaro ca kabiri, nukuvuga ivya Interstar byamye biri seriye kurusha ivya Vitalo. Ariko uburyo Vitalo yahagurutse kaza mu bintu byabo, buriya nta fan base Vitalo ifise Interstar itafise. Oya niyo boba babarusha ntibarutana kanini, twemeranya ko ari bo babiri bakurikirana hano. Vitalo ico barushije Interstar niki, babarushije inyota y'ukugomba kuva mu byo barimwo bagasubira aho bahoze. Ibyo rero bose bakumva ko twese Alonso arakagana iki Kiswahili bavuga ngo tusigombanie fito wakati tunajenga nyumba moja. Ntituje kugwanira ibikoresho byubaka kandi turiko twubaka inzu imwe. Urumva nukuvuga habuze kimwe mu kirundi bita gusenyera ku mugozi umwe. Ikigira kabiri, Alonso muri izi sporo zacu zitararonka aba sponsor bakaruhariwe nk'ibindi bihugu aho bigeze. Umuntu acumva yuko aza muri sporo akeneye kuronderamwo ikija mu mufuki amaronko yiwe, ntacu uzopfumariye sporo yo mu Burundi. 90% hano uzobona ibibazo vya sporo ngahi iwacu, uzosanga ikibazo nyamukora ari ico. Uzosanga hari ahantu hazingiye akagwe karondera ibija mu mufuko. Nubwitange ni organisation mugashira hamwe, nivyo nta uvuze ngo yitange ko burya asanga ivyiho byose biriko bigenda nabi. Ni nacucu usanga uyo president wa Interstar kiriko kiramushika agahitamwe kubivamwo, kuko yari karitanga abandi bariko barondera gusarura. Kigira kabiri izi diaspora Interstar Vitalo nkuko tubibona ko muri basket ku ruhande gurunani na Dinamo
diaspora Alonso abantu bahoze baba ngaha baragiye babisize iyi mikari kurikiranira hariya bumva biko bigenda neza baranyoni ayo mafaranga rero ayo mafaranga barayatanga akaza agafasha izo ekipe muga nta muntu azopfa kugira umwete wo gutanga ibintu byama umengo ntibiriko biratera imbere ntibisukuye ibintu byawe birimo imyanda myinshi aca bandanya aza kugira buriya Alonso umuntu niyagutuma isahani ati zana agasahani ndakwarurire ufungure zo wiyaranje uzana agasahani kogeje senye isahani togeje avuga ati injya zanje noneho nanje ngiye ndazanduze nuwo nagomba kugaburira ntaza no kuzifungura kuko nubundi nzoba ndazishize mu mwanda ico rero ni ikintu gikomeye cyane muri ino sport abantu no kugira ngo bagire iyo nyoto yo kugico bafashije ifoko babona ku bintu byawe biri smart reka dukoreshe iryo jambo gerageza ube smart kubujuza kugufasha sanga uri smart nawe agira inyota na courage yo kugirisha gufashije mukani yasanga ibyawe bijagaraye byose hariyo service atogu cyane gose rero Interstar ibintu si vyiza kuri no equipe y'abanyamuji nkuko bakunze kuri bo nibiyorganize Alonso biracashoboka nemera yuko muri Interstar bafise urukundo rwa equipe yabo ahubwo habuze iki organisation umwe amenye cajejwe haba umuntu uvuga uti afise iyo ngabirano urabona nka Vitalo bagize imana urabona nk'uyu mugabo abayoboye neza uyu mugabo Jamal Saif mugabo yagize imana nawe na komite yiwe ibi ya mbere kumuyoboka uwitwa Papi yabivugiye ngaha baramuyoboka bakaja ku murongo wiwe noneho bikavamwe iyo organisation y'abasigaye bose bigaca bihaguruka bimeze neza Vitalo ntabwo itunze cyane kurusha Interstar Vitalo nayo iriko irakura amafaranga menshi yo kuyitunga Interstar itoronka habuze organisation interne mu byo yashikirije uyu mu president wewe uri n'umunyabuyenzi urabizi kuturusha nibyo yavuze cyane ati nategura ukuntu twogira agakotization kugira tuzamura umugo kaje usanga avuga ko kuva match sezitangura ari we yakwisopa mu mufuko ibimwe twavuga iva hejeje kuvuga uyu munsi ntuzoshobora equipe uri wenyene umuryango ukenera kubaho bizogenda gute uzoshobora equipe sezo yose eje kubwanje ndabona ko Yves akoresheje imvugo nziza habuze organisation uyu munsi sinshobora kuzana ikintu kwa Alonso mbona ko menga ntibigenda neza ndagitwara kwa Yves Interstar uri kuraba wagenda he nagiye mu Kanyosha umuntu ndamubaza ati none we muri Interstar bigenda gute twe turakotiza ariko ukaja wumva menga hariho ibintu menga bikatakata uca wumva ko ari ibintu bitagenda neza woraba ubwo rwego rwa diaspora nimba rurungika ibintu koko bigenewe equipe bikaca bikata urumva ko ni ikintu ciza kuri president nawe nyene kiramutera no vuga umutima mubi rero twebwe ico tuba dushaka Interstar ifise amateka yanditse Vitalo ifise amateka yanditse kandi no vuga kurabira ku wundi twigira ku bandi none uyu munsi twe tuzotera imbere akajambo nkunda ngo umutama yitwa Hassan Mwini ni Hassan yego Hassan yahora twara Tanzania niwe yatwaye ico bita awamo ya pili no kuvuga après ujya mutama Nyerere après Nyerere niwe yatwaye igihugu ca Tanzania mugaca bo mu president wa mbere atwaye Tanzania bara na visiwa vya Zanzibar biri hamwe niwe yabaye wa mbere kugira uwo muungano atwaye Tanzania niwe yavuga ijambo ngo mabaya yangu niachie lakini mazuri yangu tuchangie uri Interstar ivyo udakunda kuri Vitalo bibarekere nk'ubube gito bwawe ariko sorry kuri iyo mvugo ngomvye kuvuga nti base naho wowe ubibona nka mukebuka bibona nk'ubube gito utabikunda bibarekere ariko ivyiza ubona kuri we byo gufasha bikopiye mabaya yangu niachie ila mazuri tuchangie kamaze kuba kabiri uvuga ko kana karashimishije mu bisanzwe dutegerezwa kwigira ku bandi hari ikintu nshobora kubona kuri super half mvuga ati na super half kajya kantu reka nze ndabanga n'utwi wanze Alonso uko nyene rero umuntu wese agira uwo yigiyeko we learn from others we learn from our mistakes nico gituma jewe
jewe ndababazwa cyane na Interstar ugerageje kuraba abantu bayiciyemo hari umutama w'umuntuzeya w'umukwiziniye mu minsi heze yari katubwira abakinyi baciye muri Interstar arabatubwira turavuga duti kabisa wewe turumva kuza abantu bakera gose rero je ndavuga nti Interstar ni ekipe yubatse izina uyu munsi ni yakoroka ikamarariya urazi ugiye mu cicaro ca kabiri muri uriya mwaka bakoroka bakubwira ko bakoresheje amahera ashobora no kubazumba ekipe yoba yabaye ya kabiri muri Primus League ukaturaba Interstar rero nibiyambika iryo teka uyu munsi nidusubire kumva ngo bakorotse nibaje hamwe uyu munsi nitwumva injyane ziri mu barongozi kuko ivyo biba mu barongozi bica byafekta ekipe none yari kuja gutsinda gute Bumamuru mu gihe n'umupresident yatanze imiho ni bya bindi usanga n'umukinye kuza gukina arabigitsure eske jenshi gikiye president shigikiye kote ya diaspora shigikiye abafana ukaca usanga hariho kujuragira ko umukinyi nawe nyene akagenda menga ntiyiyumva urazi ko haba no kugwanira abakinyi hamwe atangura umukinyi kuregreta ati nigiki cantumye nja mwiye ekipe rero nibarabe bashira ibintu ku murongo twumve Interstar nka Interstar dusubire kubona derby imeze neza hagati ya Vitaro na Interstar nuko hanyuma novuga y'urundi y'izindi nkino uru rukino rwa message ngo zina musongati rwari ko rubera ingozi bavuye banganya ubusa ku bundi ni novuga ino migwi yose yari yakaniranye giye kubiraba neza ariko giye kuraba amahigwe novuga message ngo yari ironse yo gukinana no ekipe ya musongati badakwiye hari babuze no bw'umukinyi umwe yari hawe ikarata y'umutuku tambuye Gloire bavuye bakoresha neza urukino rwabo rurangira rubusa ku bundi rero ekipe ya message ngo zibira ibanovuga iratakaje ayo mahigwe ariko rero byace bituma ekipe ya musongati babandanya novuga bayoboye mu kibanza ca mbere amanota 11 mu nkino zitanu bamaze kunganya kabiri gusa ntibaratsindwa match zitatu bamaze gutsinda barakurikirwa na Bumamuru ubona ko yagarutse nabo nyene ubona ko bafise amanota 9 mu nkino zitanu ntahe baratsindwa nabo nyene na rimwe bamaze kunganya ariko gatatu bagatsinda kabiri ekipe ya Aigle Noir baraza ngaho hafi n'amanota 9 nabo nyene ugutsindwa kabiri no gutsinda gatatu mu nkino zitanu ekipe ya kane yagarutse neza ni Vitaro bafise match zine barafise urukino rumwe rw'ikirarane bazokina na Rukinzo bafise amanota agira ku 8 gutsinda kabiri no kunganya kabiri ekipe ya gatanu ni message ngozi nabo bafise amanota 8 bamaze kuba batsinda match zibiri mu nkino zigira kuri zitanu bakanganya kabiri nabo bagatsindwa rimwe ekipe ya gatandatu ni Ngozi City amanota 8 victoire zibiri defete zibiri no kunganya nako defete imwe no kunganya kabiri ekipe ya yindwi ni Flambeau du Centre bona ko bafise amanota 8 mu nkino zitanu intsinzi zibiri no kunganya kabiri no gutsindwa rimwe ekipe y'icenda nako y'umunani ni Olympic Star bafise amanota 8 nabo nyene bamaze gutsinda kabiri bakanganya kabiri bagatsindwa rimwe y'icenda ni Kayanza United amanota 7 bamaze gutsinda kabiri bagatsindwa rimwe bagatsindwa incuro imwe barafise urukino nabo nyene rw'ikirarane batarakina equipe Academy Dere bageze ku kibanza c'10 amanota 11 ni Interstar amanota agera kuri 6 gutsindwa gatatu no gutsinda kabiri equipe ya Dynamic ni ya 12 bafise amanota 5 yonyene hama 13 ni Rukinzo bamaze gukina match zibiri mu nkino novuga bamaze gukina match zibiri zonyene urumva ko bafise match zigira kuri zitatu zibirarane bazotegerezwa ngombwa kuzokina mu murongo tukura hari Royal Vision 2026 bafise amanota agera kuri 2 yonyene ukunganya kabiri equipe ya Masipiri ntibakinye muri weekend bari gukina na Rukinzo FC bamaze gukina match zine zose bazitsinzwe zose hama equipe ya Moso Sugar
n'aba 16 aribo banyuma muri match zitanu nta n'inota na rimwe bararonka nuko rero vyifashe novuga muri mu cicaro ca mbere cy'umupira w'amaguru hano iwacu mu Burundi ariko kandi tuhave tuvuze kuri Rukinzo novuga yarayisezerewe muri zino nkino novuga za Coupe de Conféderation africaine ariko basezerewe novuga ku buryo novuga tutahora dusezerewe ugiye kuraba twara dutsinzwe ibitsindo byinshi muri no deuxième tour ariko Rukinzo match ya mbere batsinzwe igitsindo kimwe na equipe ya CS Faction y'abarabu hariya muri Tunisia urukino rw'ejo bundi novuga hari kuwa gatandatu naho nyene batsinzwe ibitsindo kimwe nibaza yuko navuga twovuga yuko Rukinzo yasohotse nk'abagabo Bon, Rukinzo ntawugaya cyane umusaruro bwa wabo ntibatumaramaje ntibatumaramaje kubera Alonso impamvu nkoresheje iyo terme izi resulta novance izi resulta izi za Confederation n'izi za Champions League ukuzisoma kuri Buja FM niko buri gihugu ziba kiriko kirazisoma kuko ni higanwa batirengagiza kuko haba harimwe imigwi yabo yose hambabure yuko garuka ku vyabo baragaruka no kuri resulta z'abantu bose kare muri Cote d'Ivoire bariko bavuga nka ASEC Mimoza yabo mugaba garutse muri resulta bagaca bakubwira ukuntu Vitalo yatsinzwe na Yanga ibitsindo 10 aho turamarama muga iyo uri kuravuga Zita kumva Rukinzo yo mu Burundi yavuyemwo kina na AS Faction CS Faction yo muri Tunisia ari kimwe kubuza uko nyene umuntu aragenda karaba na championnat yacu na championnat muri Tunisia ukuntu bigenda bitandukana ntabwo babaye babi ubona gusa ko bagerageje kandi ibaze si match zibizabera hari ico namye ndakigaruka ko ibaze yaba bafise nk'urukino umva nukuvuga ngo match ya mbere uko yagenze ibereye muri Tunisia ni ya kabiri yagenze uko nyene kubera ko niyo nyene yabereye muri Tunisia kimwe kubusa match yale kimwe kubusa match retour uibaze ufise avantage yo kuza kubakiriya ngahi wabo iwawe nawe kore zitazobizo Peut-être kijya kimwe cyo muri reto cyari ko bici wawe hariyo avantage nyinshi cyane turiko turabura kubera iki kibuga atakibuga dufise twakirira ko nga kandi ingaruka bizizoba nyinshi ibaze nk'ubu iyo barenganiye ituru bari bagiye mu matsinda hamwe niyo equipe yo ciba boss gonyera mu matsinda binjiza buriya nuze Fisto yatubwiye ko baca binjiza ngaye memba ari karatwumviriza atwibutse urumva yavuze ko baca binjiza kama ni 250,000 kuko abari muri Champions League bo binjiza 4 ayo rero nayibanze urumva Alonso ubwo n'uruhombo runini cyane amaklebe yacu ari karagira rero kuri Rukinzo iyo tutishimiye intsinzi twishima ko tutatsinzwe nabi reka twishimira ivyo gusa kuri Rukinzo reka turabe iyo stage bavuyemo ikizobafasha muri Primus League mu mwaka weze bari bagize saison nziza cyane no kugira ngo bisange hariya bari ni kintu ciza ni recompense y'umusaruro w'umwaka uheze nibagaruke nabo bapambane mu bandi turabe ko bizoba bimeze ariko nayo nyene ni equipe twosambira guhoza koko ni n'ugwego rw'igipolisi baserukira ni equipe y'ugwego rw'igipolisi mu maklebe yo ngaha rero ategezwa kuba yifashe ku kantu kagafaranga iyo hari organisation nziza inzego nk'izo ziba zimeze neza cyane ni nayo mpamvu biraba umusaruro wabo urabona yuko indani haba hari kiriko kirakogwa kiyishigikira nka equipe y'ugwego rungana kuri rero kuri Rukinzo vraiment nibagaruke icyo umuntu wese yobipfuriza nuko babagaruka bakagira umusaruro mwiza nkuko babitangwe mu mwaka uheze iyi Champions League canke Confederation mu mwaka uza bazoze bayigarukamwo bameze neza cyane nico umuntu yobipfuriza mugabo urugendo nyene gwarangiye urugendo gwarangiye Novas kuri Rukinzo ni novuga Rukinzo urugendo rwabo rutari rubi si rubi hajya super hafu n'umukatazi cyatumye ntwenga ubwa mbere nibutsa akana akunda kuvuga ati dutsindwe mugabo ntidutsindwe nabi naje nkibona izirezire tazabo navuze ati
bugiyo tujya kuba dufise n'imiburi kibuga iyi ekipe n'imiburi yafuma idukuriramwo basi muri prolongation burya ntitwa nimba badutsinze igitsindo kimwe turi wacu twari kubura natwe ico kimwe ubwo ruhara rw'abafana rwari kuboneka gushigikirwa muri rusange rero je ku bwanje novuga ati ni kudo chapeau kuri Rukinzo ahubwo je nabonye ko ari ekipe ishobora gushika kure nibi nyene twatangura kuvuga burya ekipe idatakaje abakinyi itegerezwa kuguma iri sude kuko mbanzi déplacement za Deste mbanzi déplacement za Benjamin mbanzi umunyegora ati afashe umupira ndi ngaha arashobora kunshikiriza arashobora kumpa ipasi kunaka ukatusanga ekipe rero turiko turayubaka je rero novuga nti hari utuntu bisaba ko dukosora ariko ubwa mbere bwo turakeneye turafise iyo nyota yo kuba dufise ikibuga ciwacu ariko nubundi rero Rukinzo nibagaruke kuko champion irageze ni byinshi bigiyeho kandi tukunda kubivuga ntuvuge ko nimba equipe ushobora kuyitsinda igitsindo kimwe muri match yayo retour ukayitsinda igitsindo hajya hariho icumukinye ubwa mbere yaronse kandi hariho n'ikintu Tinizi yabonye ati yamara twebwe equipe CS Faxi twabonye ko muri Rukinzo hariho umukinyi yatugoye aba scout baba bari hariya bashobora kuvuga ati ujya mukinyi twabonye ko yatugoye ibi nivyo dukunda kuvuga mwizi nkino uraza equipe yawe n'ubwito kwitwara neza ntishobora kugenda idasiza kandi rero je ku bwanje ndabona ko Rukinzo muri rusangi nibuka ko match nagiye kurabira Buganda tuvugana na Miburo Abubakar yambwiye ko bategerezwa gukora ibishoboka byose ariko ugerageje kuraba umusaruro baronse n'umusaruro je novuga twatsinzwe nivyo ariko se umusaruro usarishije kuri equipe imaze gutwara igikombe injuro gatatu ca Confederation Cup oya iyi ni club nini mu byo bavyiza nka Rukinzo usubiye kuronka nkaya mahigwe nyene yo kuza muri nka Coupe de Conféderation kandi nko mu mwaka uza tukaraba mbega bevoriwe bateye intambwe kuko nk'ubu urabona ko bagarukiye ku muryango byose bihera ngaharo byose bihera ngahwa bivana nuko bazobanza kwigenza ngaho kuko itiko yikura muri Primus nuko reka ce tugaruka rero tugaruke